ndamukeneye shandamusaba imbabazi kuko namukoreye ibintu ntari kumukorera kandi hamwe bishitse vraiment akambabarira ndifuza kutazosubira kumukorera amakosa namukoreye. Ati hari ikintu warakoze kuri Joy nyene? ndagukunda umutima wanjye uzokoma ari uwawe, iyo niryo sezerano ndaguhaye mukunzi wanje. Nimba kugira ndagukunda vy'ukuri bizosaba gupfa shari, nditeguye gupfa. Etna nafite amahoro Joy, mbabarira uribuka Joy ibintu twasezeranye. Bawa Joy bite? ya nipo wagiye kuri ya program aga Joy? Yego ndi kumwe na Etna. Joy iryo kosa nturikora hamwe we mukirayiti umenye nanje kuzompemukira. Bawa byo vyihotse Joy, kweli kusigaye umeze uko? Ibihe byose twamaranye sinaribwo nigere mbona umeze uko. Joy, biva kuki? Nimba hari kosa nagukoreye muri iki gihe n'ukuri ndakwigenza umbabarire. Ariko reka n'ukuri tubonye kutagira urubanza. Iminsi iragiye. Joy, wibuke ko ndagukunda n'umutima wanje wose. ndabitahura cyane naje ibindi musi ndabitahura gato gusa uyu munsi bashaka kubwira ukuri kwanje kose ndabizi yuko bigoye kuvyumva ndabizi neza ko bigoye kubitahura birashoboka yuko atahandi hamwe byigeze biba kuri iyi si muga kuri je birabaho gusa kandi nimba mpayinkura byose ni kubera wewe kuva na kera hose nami nifuza kubona uri kuratwenga
namye nifuza kubona unezerewe ariko mbabariye cyane Mariya je ntishobora kubandana nta bushobozi bwo guha umunezero ukwiriye sinzi ko uzoshobora kumbabarira ariko uwo mbabarira cyangwa utombabarira eti hari undi muntu yanyinjiriye mu buzima kandi yahungabanije umutima wanjye nimba wifuza kuba mu munezero n'umunsi n'umwe undeke ngende inyuma y'ibibazo ubuzima burabandana uko ntegereje bazutekane rero banyumva neza ariko kumbure cyo bashaka guhinduka hambikira cyo bagenda kwibutsa kwavyumva hajye bazi ko mariage yake mucoroshe mariage n'umugambi w'Imana yamaze ko umugambi w'Imana rero satani arawugwanya kwavyumva reka tubagare duseka ntubona ko hasigaye iminsi 2 gusa mariage muri cyo kwa Imana sivyo tekana dusenga Imana
hanyuma tuyumvire ikintu cyo gukora. Mama. Sawa. Oya tika. Mama, bizoje bigenda gute bizoherera Mama chinda mukunda mama. Mukunda. Ndabitse Anzushe umutima hamwe. Kandi ubone bigeze unafungo. Mama genda mama genda. Oya. Nausigabayo. Oya genda. Genda mama genda. Mviriza. Oya. Sisubira genda. Oya. Papa! Naje wewe ndio unashitsi. Karibu ahubwo amakuru y'imisi bimeze neza hariya narindi none ko watevye wari wavuze yuko tandeshe bene zovuye Norvege bacuza biragorana harya iyo usanga ikiringo wateguye gitangiriwe n'izindi porogaramu. papa rero siko nari niteguro no ibyo ari byose sinari gushobora kwirengagiza nicyo bituma nihuse hari n'ivyo nahagaritse. okay papa urakoze cyane ko witanga kuganje gushimba bariye cyane. Maria Jessica Jimisi bindi ariko ntizoba kubera iki kubera nibiki byashitse papa ndabizi neza ko atamuntu numwe aba kuri no simana yaremye bishobora kuntahura ariko ntegereza kubivuga ko niko bimeze. Jewe urazi ko umufiansi wanje yari Etina niwe munsi ariko papa hako jewe nje kugira mariage nkabana n'umuntu atashaka ku mutima cyane kandi washaka ku mutima cyane nari narakunze imbere yuko wa kabiri aza ahari muzima ndabintu sindavyumva ubundi muntu agushaka ku mutima atari ujya dusanzwe tuzi ninde byaje gute. papa ndazi ko bigoye gutahura mugabo gerageza kuntahura hakuje nza kubana n'uwo mukobwa akazomubabaza tubana nese kafuma ndabireka nkarindi ibyo bintu ntabyo je sindarubisigura nukuvuga rero ubunye abagenzi bose bazi ku rubanza ruzoba inyuma y'imisi ubu rero byose birakaze ubu bose byashobora kubanga kubanza magara. papa ubutumire bwo gusibya urubanza bwaramaze kugenda naramaze gutanga unteye ibibazo ko ubuhinga bwa none bugeze kure kubera iki ibyo ntabimenyesha bari ndinze nzanze kubanza kuzoba hirya y'ejo. papa nivyo narakushenje ndabizi ko ndi mu makosa mugabo irisi yo gusa rya mbere ndagukoreye papa ndabizi ko nkunda ibi bintu bindikana no ntibishoboka nabyo ndakwemera utegerezwa kwemera ukagira mariage n'uwo tuzi watweretse. Mariage itabaye nk'uwo yateguwe mu rugo rwanje sinzi uzo kukubona nzoca ndakwirwa kandi ahuye navuze sisubira byaheze. barambwiye ko bitoroshe by'ubushaka ne wewe ubicutsaho niyicarira barambwiye ko bitoroshe nicyo gituma nawe niyankeje kuba perezida ariko ubu ndiko ndabishaka kirashaka kujariya ucwe uza ngaha ambisa nimenyeretse nawe urumva watuzoshaka na dede bakwaye
bari bantumiye Mariyete babahaye. barayimbwiye ati nze ndimenyereza kuba perezida. hariho abambwira ngo nzoba kagugu, abandi akambwira rero nari mbiguru nzokonjika iyo verbe gugure ndabibura. Hariyani. abatumye ko kugira tuyage kubera murazi ko nahora mu rugendo rw'akazi. Nshitse muhira niteguriye yuko je mu bugeni bw'abana bacu. Mwana nyakira avuga yuko mariage yasivye. Mbere najyanye mbabaye sinanasinziriye. Uburyo numvise kumenga no mu rugo rwanje no mwirukana nkamuca. Ariko rero maze kuryama nariyumviriye ibyo byose sinoshoka ntwagwa n'agashavu. Reka ndondera akanya ndamutohoze ko neza ansigurire gituma yasirije yahagaritse ubugeni ku munota wa nyuma. Ariko kandi nsanga ibyo bintu sinovyikorana kuko twari dusangiye urubanza, twari twamaze kuba inshuti. Yumvire ko twobyaga turi kumwe niwo mwigeme wanyu ari mukazana wacu tende n'umwembe. Hagira ikintu batubwiye adusigurire. Ubu rero ikibazo kiri wanyu Joy, dusigurire ni giki gihagaritse ubugeni. Abamaze kudufata mu mugongo baduterera bagira ko byahagaze. Ibyo ntibishoboka. Dusigura ico byava. Kama abantu ngoma ndabashimire cyane ko kiro kiyagamo duhaye bazi bimwe bavuga mu Kirundi ngo fumu gufanwa n'umuntu. Tama ko mwaje kudusabire kaza kadusaba umuge kadukwera tukabakira tukaba twiteguriye iminsi ibiri yo kugenda ubu maze iminsi mbona umukobwa wanje arira nje nkamuremesha avuga ati yatekana mugabo sindatahura neza igituma umwana arira akamya ngo mama ngo ijambo aguma avuga gusa ngo mama ngo biranse mama biranse birananiye biranse ivyo bintu byanse namubaza nibiki abara kuvuga ati nanje ndarindiriye ikibavamo Papa mama ndabuba nari ndabizi yuko kera canke vuba umunsi tuweze kuba. Ndabizi yuko atico fisa mvuga imbere yanyu kuko ndabizi ko mudashobora kuntahura. Nimba ndamukunda eti ntegereza kumureka wenyene. Eti sindi umugabo yoshobora guha umunezero ukwiriye canke umukwiranye. Papa umbabarire cyane. No unsubije muri wa mubabaro wejo naraye ntasinziriye. ko bavye turi hano niho vuga ivyo bibazo bihari tukabikemura kuvuga urubanza rukabandanya. Umutwe wanje naco gishoboye kora ku mutima wanje. Eti na wambere je ndari narakunze yaragarutse kandi numva ntiteguye kwibona ntabana nawe. Iyo ngingo wayifashe wiyumviriye inkurikizi muri kazoza. Ivyo uvuga byose nivyo kandi ni mu makosa ndabizi. Naje ni mpamvu mvuga imbere yawe. Ndazi ko mufite n'ubushobozi bwo kumva. Nimba arivyo bikwiye muze mubikore.
narakunze eti ngo tuvuge Joy nturenge ngaho boy dusigurira gute imiryango mbega tubasinda gute imiryango yose kibana akamara ntabwo tugenda byose Imana irabizi amajoro yanje yabaye imiborogo myinshi